Mwiriwe neza bakundwa bene data nshuti zanje muri ngaha hamwe n'abariko baradukurikiranira kuri radiyo mu gisagara ca Mendoza muri Argentine. Kuri jewe n'amahirwe kandi n'umugisha bikomeye cyane kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire tuyage ku mugambi w'Imana, integuro y'Imana ihwanye n'iki gihe cyacu, gutyo duheze tubone igice cy'umugambi w'Imana icyo twebwe turimwo muri iki gihe cya nyuma. Nicyo gituma ngomba gusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere kuva ku murongo wa 12 ukabandanya. Ahatubwira hati, mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'izahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, ariko raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ibicishije mu ijambo ryayo, kandi ikatwemerera no kuritahura. Ikigwa cyacu ni umwana w'umuntu, uwufise imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Umwana w'umuntu uwufise imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu. Kugira ngo dushobore gutahura iki kigwa cyacu cyo muri uyu mwanya, arico tubonye kuri urupapuro rwo mu byahishuriwe Yohana, ahatwereka ko Yesu Kristo umwana w'umuntu ko ari we afise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu, ni ukuvuga imfunguzo za kuzimu. Kugira ngo dushobore gutahura iki kigwa cyacu, dukeneye kumenya ko urufunguzo buri gihe rwemerera gushika kwinjira umuntu afise urwo rufunguzo. Iyo arukoresheje akugurura urugi canke igufuri ibiri imbere yiwe, ni ukuvuga yuko gufita urufunguzo vyemerera umuntu canke bituma umuntu afise urwo rufunguzo yinjira muri ivyo canke aho hantu hakorewe canke hatangiwe urwo rufunguzo. Nk'akarorero, mu gihe ari urufunguzo rw'inzu, umuntu afise urwo rufunguzo aba ashobora gushika muri iyo nzu, arashobora kwinjira muri iyo nzu kuko aba afise urufunguzo rw'iyo nzu. Nimba ari urufunguzo rw'imodoka, uwo muntu aba ashobora gushika muri iyo modoka, kandi arashobora kwinjira muri iyo modoka, agashobora gutembereza iyo modoka. Nimba ari urufunguzo rwugurura ubwami, hakoreshejwe urwo rufunguzo ubwo bwami burugurugwa. Nimba ari urufunguzo rwugurura igihe, hakoreshejwe urwo rufunguzo icyo gihe kirugurugwa.
nimba ari urufunguzo rwugurura dispensation ikiringo kinini, hakoresheje urwo rufunguzo icyo kiringo kinini kirugurugwa. Byongeye kandi ni ingirakamaro cyane kubona biciye mu vyanditswe yuko Kristo ariko arabwira Petero mutagatifu igihe kimwe, aho Petero mutagatifu yari amenyesheje Kristo uguhishurirwa uko yari afise. Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 16 umurongo wa 13 kabandanya, haravuga hati: Yesu aja mu misozi ihera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati, uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu, ni ukuvuga amarembo ya kuzimu, ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzohamburura mu isi kizoba gihamburiwe mu ijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko Yesu ari we Kristo. Rero nimurabe, Petero mutagatifu amaze kuronka guhishurirwa kuva mu ijuru, uko guhishurirwa akakumenyesha Yesu n'abandi bigishwa bari bari ngaho. Mu nyuma Yesu yaciye abwira abigishwa biwe ati, ntimujye kuvuga ko ndi Mesiya, ni ukuvuga ati ntimuvuge ko ndi Kristo, ntimuce mugenda kuvuga yuko ndi Kristo kandi Yesu Kristo ari Mesiya, umwami wa Isirayeli. Mu mwanya yabwiye abigishwa biwe ko batobibwira abandi bantu, ahubwo kw'ivyo bovyigumizamwo bikaguma ari vyabo, ntibabimenyeshe abandi. Nk'akarorero, ntibabimenyeshe abaherezi, abafarisayo n'abasadukayo, inama nkuru y'ikombe n'umuherezi mukuru. Ati, uku guhishurirwa kube ukwanyu. Kubera iki? Kuko bo bari bahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru. Amabanga yariko arashitswa, amabanga yariko arahishurirwa inzoya, ni ukuvuga ba bantu basanzwe baciye bugufi, abariko bararonka uko guhishurirwa kuva mu ijuru. Ni nk'uko Yesu yavuze muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 11 umurongo wa 25 kugeza ku wa 27. Igihe kimwe haravuga hati, muri icyo gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Ego me Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana atari Data, na Data nta umuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Rero nimurabe ingene uko guhishurirwa ko kumenya uwo yari we Data yihishije kandi yihishuriye muri icyo gihe biciye muri Yesu. Uko guhishurirwa kwari uko umugwi w'abantu gusa abo Yesu Kristo yashaka kumenyesha iri banga, ariryo ryari ko rirashikirizwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Abandi bantu Yesu yabavugishiriza mu migani ati, iyo bitegereje ntibabona, iyo bumvirije ntibumva ngo batahure bahindukire mbakize. Atariko mwebwe mwarahawe kumenya iki? Kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru.
Aranavuga kandi ati amaso yanyu arahiriwe ko abona n'amatwi yanyu arahiriwe ko yumva, kuko benshi mu bavugishwa n'Imana n'abagororotsi barifuje kubona ibyo mubona ntibabibona, barahahamiye no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 13 umurongo wa 16 kugeza ku 17. Rero nimurabe ingene uku guhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo kwari kwashikirijwe hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi idini ry'Abaheburayo n'inama nkuru y'idini ry'Abaheburayo, inama nkuru y'ikombe hamwe n'umuherezi mukuru n'aba baherezi bose ntibari bwamenye yuko kuza kwa Mesiya kwari kwashikirijwe hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi hari haheze imyaka 30 ari hagati muri bo uko kuza kwe kwashikijwe. Rero yari yatanguye ubukozi bw'iwe Mesiya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi ntibashobora gutahura iryo banga rikomeye ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, naho Imana yari yaravuze biciye mu muvugishwa Yesaya, biciye no mu muvugishwa n'Imana Mika kubijanye no kuza kwa Mesiya. Yari kuza biciye mu kuvyagwa n'inkumi, kandi yari kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya. Biciye mu muvugishwa Mika, Imana yaravuze ko yari kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya, yari kuza akomoka i Betelehemu y'i Yudaya. Kandi biciye mu mvugishwa Yesaya, Imana yaravuze ko yari kuvyagwa n'inkumi, kandi vyongeye ko yari kuza akomotse mu ruvyaro rwa Isayi, yari kuba ishami, umunago wari kumera kw'ico gishitsi ca Isayi, no kuvuga yari kuba umwuzukuru canke umwuzukuruza wiwe mu buryo bw'umubiri, kuko inkumi Mariya yari ukomoka mu mwami Dawidi, kandi mu yandi majambo yari ukomoka muri Isayi. Iri banga rero ryo kuza kwa mbere kwa Kristo, naho ari ryo banga rikomeye cyane ryashikirijwe muri ico gihe ca Yesu n'abigishwa biwe. Iri banga n'ibijanye n'iri banga byari byaravuzwe biciye mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera, kandi byari byaravuzwe ko azovyagwa n'inkumi, kandi ko azokomoka mu ruvyaro rwa Isayi. Nuko rero iyo nkumi yategerezwa gukomoka mu ruvyaro rwa Isayi, kandi Mesiya yategerezwa kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya. Nukuvuga ko bari bafise amakuru menshi y'ubuvugishwa yatanzwe ku bijanye no kuza kwa Mesiya, ariko naho ibintu vyari bimeze uko kose ntibigeze bamenya ugushitswa ko kuza kwa Mesiya. Mu kuza kwa kabiri kwa Kristo dufise amakuru make cyane y'ubuvugishwa avuga ku bijanye n'ikibanza hamwe n'uruvyaro n'ibyo bindi bintu byose, ariko ntacyo bitwaye, kuko ivyo vyose biri mu mashusho n'ingero mu buryo bw'ibigereranyo, kandi ugushitswa kw'iryo sezerano kuzokwerekanirwa mu mashusho n'ingero. Ibigereranyo vyose bivuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero ku bijanye no kuza kwa Mesiya, kugira ngo bashobore gutahura bizere bakira ukuza kwa Mesiya, abantu bategerezwa kuba bafise kuronka uguhishurirwa kuvuye kuri Data wo mw'ijuru, kuhishurwa kuvuye mw'ijuru, kuko nta muntu n'umwe kubw'ubwenge bwa kimuntu yoshobora kumenya ngo avumbure amabanga y'Imana. Kandi ikigoye coco no kuvumbura ibanga rikomeye cyane nk'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Uko guhishurirwa gutegerezwa kuboneka bivuye mu guhishurirwa kuvuye mw'ijuru. Rero Petero, uwo twabonye aha mu gisomwa, ari we igihe Kristo yabaza ati mbega abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde, Petero yaravuze ati wewe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Mbega Petero uko guhishurirwa yagukuye he? Yagukuye mw'ijuru. Petero yari umuntu adafise ubumenyi, umuntu atari yarize, kandi icyo atarazi na buke buke yari teolojiya. Ntiyari yaranize mu iseminari cyangwa muri kaminuza kanaka, ariko yari yaronse guhishurwa kuvuye mu ijuru kugira ngo amenye ko Yesu yari gushyitswa ko kuza kwa mbere kwa Mesiya, yari gushyitswa ko kuza k'umwami wa Isirayeli. Kandi murabona ingene Petero yamenye yuko muri icyo gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu, yamenye ko hari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu. Jambo uwahoranye n'Imana akaba yari Imana, yari yihaye umubiri, yigize umubiri, yari hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kandi yitwa Yesu, kuko igitwikirizo cy'umubiri bacise izina Yesu. Uko rero niko yitwa marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano,
yigize umuntu hagati mu ihanga ry'abaheburayo kugira ngo akore igikorwa cyiwe cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Ni igikorwa icy'ihanga ry'abaheburayo batatahura, ariko icyo gikorwa cyari kiri mu mashusho n'ingero, mu bigereranyo y'ivyo iryo hanga nyene ry'abaheburayo bakora imyaka yose. Nk'akarorero, mu mwagazi w'intama wa Pasika uw'ihanga ry'abaheburayo batanga nk'ikimazi buri mwaka ku munsi wa 14 ariho haba buca ari Pasika. Buri muryango waratanga umwagazi w'intama bakawujya wokeje, ariko amaraso yawo yaba ikimenyetso arico muri Egiputa bashize hejuru y'imiryango no ku bishimajyango no hejuru y'imiryango, kugira ngo urupfu ntigwinjire, gutyo abana b'imfura ntibaheze ngo bapfe muri iryo joro rya Pasika. Iryo joro ryari gutangura uhereye izuba rirenze ukabandanya. Rero murabona ingene hamwe na kiriya kimazi cy'umwagazi w'intama wa Pasika, abana b'imfura bose bo mu ihanga ry'abaheburayo bararokotse. Icyo nicyo gituma Imana ivuga iti icy'ubuzibura cyose, imfura yose ni iyanjye. Rero ubu naho abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama n'abande n'ab'Imana, kandi baracunguwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Cya kimazi cya Kristo ku musaraba i Karuvariyo aricyo cyashushanyirijwe mu mwagazi w'intama wa Pasika uwo batangiye hariya muri Egiputa buca ari Pasika. Murabona, icyo kimazi cya hariya cyashushanye kimazi cya Kristo gitangirwa abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, nk'uko kiriya kimazi cyo muri Egiputa cyatanzwe n'ihanga ry'abaheburayo bitegetswe n'Imana biciye mu muvugishwa Mose. Cyari kimazi gitangiwe abana b'imfura bo mu ihanga ry'abaheburayo, abo muri Isirayeli yo ku isi. Ariko ubu naho ikimazi cy'umwagazi w'intama wa Pasika cyatangiwe abana b'imfura, cyatangiwe Isirayeli yo mu ijuru. Murabona, ni ikimazi gikomeye gikuru, ni ikimazi kidatwikira icyaha, ahubwo cyo kizimanganya kigakuraho icyaha. Ni ikimazi cy'umwagazi w'intama w'Imana uwo Yohana yavuze, ariko aravuga yongera abona Yesu yaravuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Icyo nicyo kimazi cyatangiwe abana b'imfura bose bo mu ijuru, bo muri Isirayeli yo mu ijuru. Abana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero aho hari umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo umukiza wacu hagati mu ihanga ry'abaheburayo, ariko aravuga ubutumwa bwiza, kandi yari amaze kuronka abigishwa kanaka. Yari afise intumwa 12 hamwe n'abandi bantu bamukurikira. Rero yarabajije ati mbega abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Kandi Petero yari afise uguhishurwa ko kumenya Yesu uwo yari we. Yari azi ko yari umwana w'Imana, Mesiya, umwami wa Isirayeli. No guhishurirwa umuherezi mukuru we atari afise, naho we yari yarize cyane, kandi yari afise impapuro z'umutsindo nyinshi muri teolojiya, ndetse n'abagize inama nkuru y'ikombe. Rero murabona ingene Kristo yabwiye Petero ati nanjye ndakubwiye kuri Petero, kandi kuri urwo rutare nzohubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntacyo azorigira. Kandi arabandanya abwira Petero ikintu ngirakamaro cyane kuri Petero. Aramubwira ati nzoguha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Ninde yari guha imfunguzo z'ubwami bw'ijuru mu uwo mwanya? Kristo. Yagira zihe Petero? Yari kuziha Petero. Kristo niwe afise imfunguzo zose. Turafise urufunguzo rw'ubwami bw'ijuru, turafise urufunguzo rwa Dawidi, turafise urufunguzo rw'ikuzimu n'urw'urupfu, n'ibindi n'ibindi. Turafise imfunguzo nyinshi izikoreshwa mu kugurura ivyo urwo rufunguzo rwagenewe. Icyo urwo rufunguzo rwagenewe, hakoresheje urwo rufunguzo ivyo birugurugwa.
rero murabona ingene ata wundi muntu n'umwe yari gushobora kugurura ubwami bw'ijuru uretse gusa Petero, ari we yari yahawe na Kristo urufunguzo rw'ubwami bw'ijuru, uguhishurirwa. Kandi icyo nicyo gituma ku munsi wa Pentekoti Petero ariko aravuga ubutumwa yaruguruye akoresheje urufunguzo guhishurirwa rwo kuza kwa kabiri kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Yaruguruye akoresheje uko guhishurirwa, yaruguruye inzugi canke urugi rw'ubwami bw'ijuru, kandi urugi ni Kristo. We yaravuze ati, ni jewe rembo, kandi ugushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa. Rero Petero mu uwo mwanya yaruguruye urugi ariko Kristo, kugira ngo binjire biciye muri Kristo, binjire mu bwami bw'ijuru. Yaruguruye urugi hagati mu Baheburayo, no kuvuga mu ihanga ry'Abaheburayo. Hanyuma naho mu nzu ya Koroneliyo yarugururiye urugi abanyamahanga, kandi urwo rugi rwagumye rwuguruye, urugi rwo kuja mu bwami bw'ijuru, urugi rw'ubwami bw'ijuru, kugira ngo binjirire mu urwo rugi ariko Kristo umwagazi w'intama w'Imana waje agapfira ku musaraba i Karuvariyo, akatwoza icyaha cyose akoresheje amaraso yiwe y'igiciro. Ariko urwo rugi umunsi umwe ruzokugagwa, kandi nta wundi muntu n'umwe azoshobora gusubira kwinjira aciye mu urwo rugi. Kandi ibyo bizoba igihe Kristo azorangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira, cyo gucungura mu ijuru, niyarangiza igikorwa ciwe cyo kuvugira abantu hariya mu ijuru, kuko we ari mu ijuru ku ntebe y'Imana mu kibanza cyo kuvugira abantu, nk'uko umuherezi mukuru nawe rimwe mu mwaka, no kuvuga umunsi umwe wo mu mwaka, yarinjirana amaraso y'isuguru y'impene akayinjirana mu kibanza cyahera cyane. Ayo maraso akayashyira ku mutemere wo guhongerako, akoresheje urutoki rwiwe akayamijagira ibihetangabo ndwi. Kandi umuherezi mukuru yaravugira abantu mu kibanza cyahera cyane, mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo naho nyene. Hanyuma rero asohotse, ihanga ry'Abaheburayo baba buzuye banywanishijwe n'Imana. Ihanga ry'Abaheburayo bose baba buzuye n'Imana, ariko murabona abo bantu bose baguma buzuye n'Imana kuri uwo munsi bategezwa kuba bibabaje, bigaye ibyaha byabo bibabaje, bakababazwa no kuba baracumuye imbere y'Imana. Kandi utabikora gutyo yacibwa mu bantu, igihano cy'Imana cyaca kiza k'uwo muntu, kuko ingero y'icyaha ni urupfu. Nuko rero uwo muntu atibabaza imbere y'Imana yaracibwa mu bantu. Kubera iki? Kuko ibyaha byiwe ntibyaba bibabariwe, ibyaha byiwe ntibyaba bitwikiriwe n'amaraso y'iyo mpongano, amaraso y'iyo suguru y'impene, ariyo maraso y'impongano yashyirwa mu kibanza cyahera cyane ku mutemere wo guhongerako. Kandi mu yandi majambo, igihano cy'Imana cyaca kiza kuri uwo muntu agacibwa mu bantu. Kandi byongeye uwo muntu yahomba uburenganzira bwo kuba uwo mu ihanga ry'Abaheburayo, kuba uwo mu ihanga ry'Imana. Rero nimwitegereze ibyaba ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka mu Balewi ikigabane cya 23 umurongo wa 26 kabandanya, haravuga hati, uhoraho abarira Mose ati, umunsi ugira 10 w'uko kwezi nyene kw'indwi niwo munsi w'impongano, uzubabera uwo gukorana kwera. Muze mwame mwibabaza, kandi muze muwunshikanyire ko ikimazi gitongorwa n'umuriro. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi, kuko ari umunsi w'impongano, aho muzotangirwa impongano imbere yanje, jewe uhoraho Imana yanyu. Kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi, azacibwe mu bwoko bwabo. Rero nimuraba ingene hagati mu ihanga ry'Abaheburayo hakogwa uwo munsi w'impongano. Kandi ivyo ni navyo nyene vyagumye biriko birabera hagati muri Isirayeli yo mu ijuru, hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, aho tubona Yesu Kristo umuherezi mukuru ari mu ngoro mu kibanza cyahera cyane, ariko atari mu ngoro yo ku isi, canke mu ngoro yo ku isi ya Salomo, canke mu ngoro yo ku isi yubatswe na Mose. Izo ngoro zo zaramaze kubomogwa ntizikihari. None ubu umuherezi mukuru Yesu Kristo ari hehe? Wo mu rutonde rwa Melikisedeki? Kristo niwe uwo muherezi mukuru Melikisedeki, umuherezi w'Imana isumba byose, kandi ari mu ngoro y'Imana yo mu ijuru. Wakoresheje amaraso yiwe bwite igihe yapfa akazuka akaduga mu ijuru.
amaraso yiwe bwite yayashize hariya mu ijuru ku mutemere wo guhongera ko mu ngoro yo mu ijuru, kandi yagumye ariko aringingira avugira abo bose bagize Isirayeli yo mu ijuru, avugira abantu bose bafite amazina yabo yaranditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, aribo bari kuza ku isi mu ntambuko ujya mu yindi, uva mu runganwe ujya mu rundi, kandi bari kumviriza ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bakakira Kristo nk'umukiza wabo. Gutyo hagahinduka ukuri muri abo bantu, ikimazi cya Kristo cyo yatangiye ku musaraba i Karuvariyo. Gutyo ibyaha byabo bikozwa, abantu bagasigara batsindanishirijwe, ni ukuvuga nk'abatigeze bacumura namba. Uko niko Kristo yagumye ariko arabikora uva mu gihe ujya mu kindi, yagumye ariko aravugira abantu mu ijuru, avugira umuntu wese afite izina ryiwe ryaranditswe mu ijuru, ari we aza kuba kuri iyi si, akaza biciye mu ntambuko zitandukanye cyangwa mu runganwe rutandukanye, kugeza igihe hazokwinjira uwa nyuma mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, mu batoranijwe n'Imana. Kandi uwa nyuma azokwinjirira ku munsi wa nyuma, ari uwo munsi w'iherezo cyangwa ikihumbi kigira indwi. Kuri uwo munsi kugeza ubu, aho niho twebwe turiko turaba. Nuko rero mu mwanya uwo ari wo wose, biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza, abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo, murabona bariko barumviriza kandi bariko barakira ubutumwa bwiza, bariko barinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Kandi nihinjira uwa nyuma wo mu batoranijwe, aho rero hazoba hinjiye uwo ari we wese ategerezwa kubanza kwinjira ubwa mbere. Rero hinjiye uwa nyuma naho, aho haca huzura hagakwira igitigiri cy'abagize ishengero rya Yesu Kristo. Hanyuma naho Kristo azoca yisubiza ibyiwe, azova ku ntebe yo kuvugira abantu mu ijuru, yisubiza ibyiwe. Aho rero nta maraso azoba kiri hariya mu ngoro yo mu ijuru. Rero ni nk'uko umuherezi mukuru igihe yabasohotse baba banywanishijwe n'Imana, ihanga ry'Abaheburayo. Uko ni nako nyene igihe Kristo azosohoka akava mu kibanza cyo kuvugira abantu, umwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana uwizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akoze ibyaha byiwe mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu wiwe, aho azoba yamaze kunywanishwa n'Imana mu buryo bw'impwemu. Kandi ku munsi w'iherezo, nimba yaragiye ni mu mubiri wiwe ufadika uzoba warapfuye, azozuka ari mu mubiri uhoraho, natwe abariho turi bazima tuzohindurwa. Aho rero tuzoronka ukuragwa mu mwuzuro, guhindurwa, ni ukuvuga ugucungurwa k'umubiri wacu ufadika, aho tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, umeze nk'uw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Aho rero tuzoronka ugucungurwa mu mwuzuro, ni ukuvuga tuzoronka ukunywanishwa n'Imana mu mwuzuro, mbere no mu buryo bufadika no ku mubiri wacu ufadika. Aho rero tuzoronka umubiri ufite ishusho na kameremere nk'ivy'umubiri w'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Tuzoronka ishusho na kameremere vya Yesu Kristo, kandi tuzobaho ibihe bidashira turi kumwe n'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Rero murabona ingene icyo kiringo cy'ubuntu cuguruwe, cuguruwe na Petero mutagatifu ku munsi wa Pentekoti ku Bayuda, no mu nzu ya Koroneliyo naho cyaruguruwe ku banyamahanga. Petero yari afise imfunguzo z'ubwami bw'ijuru, yari afise guhishurirwa, kandi afise uguhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi yakoreye ku musaraba i Karuvariyo. Yari afise rero ubumenyi bw'umugambi, integuro y'Imana ihwanye no kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi iyo nteguro uwo mugambi w'Imana yarawumenyekanishije ku munsi wa Pentekoti, huguruka urugi rw'ubwami bw'ijuru, kandi amamiliyoni y'ibiremwa bantu bagumye bariko barinjira mu bwami bw'ijuru, kandi bagumye bariko bararonka ubugingo budashira. Rero turashobora kubona ko urufunguzo rurimwo ububasha bwose buba bukenewe kugira ngo hugurugwe urugi ruba rwarakorewe urwo rufunguzo. Kandi urwo rugi rwugurutse, rero umuntu arashobora kwinjira aciye muri urwo rugi.
agaheza akaronka ibintu byose biri inyuma y'urwo rugi amaze kururengana. Rero turashobora kubona ko Kristo ari we afise imfunguzo zose. Ariko murabona yarahaye urufunguzo rw'ubwami bw'ijuru Petero. Petero araheza ararukoresha neza cyane urwo rufunguzo, kandi yaruguruye urugi ariko Kristo akoresheje urwo rufunguzo uko guhishurirwa. Uguhishurirwa kukuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha ku musaraba i Karuvariyo. Rero urwo rugi rwuguruye, ukuvuka ubugira kabiri kurashoboka kuri abo bose bizera umukunda wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi harashoboka n'umugambi wose, integuro yose ihwanye n'ikiringo kinini cy'ubuntu. Nimurabe ingene ari ingirakamaro, nimurabe ingene urufunguzo ari ingirakamaro cyane. Ni ingirakamaro cyane kuko naho urufunguzo rwoba ari rutoya, urugi runini cyane, kandi bivana n'icyo urwo rufunguzo rwakorewe. Urugi nirwo ruheza rukugurugwa. Rero byongeye, ubu turabona ko Yesu atubwira mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kigabane cya 3 umurongo w'indwi, aratubwira uko gukurikira. Aravuga ati, wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Filadelufiya utuwera uw'ukuri, uwufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi. Rero ngaha turabifise ngaha ivyavuzwe na Yesu Kristo wenyene ubwiwe. Turahafise urundi rufunguzo, urufunguzo rwa Dawidi. Hakoresheje urufunguzo rwa Dawidi harugurugwa inganji ubwami bwa Dawidi, harugurugwa urugi rw'inganji y'ubwiza ya Dawidi, kuko isezerano kuri Dawidi ryabaye yuko ubwami bwiwe buzohoraho ibihe byose, kandi ko hatazobura uwo mu rubyaro rwiwe azokwicara ku ntebe yiwe, ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Kandi icyo nicyo gituma Mesiya yategerezwa kuza ari nk'ukomoka mu mwami Dawidi. Nicyo gituma Yesu yaje ari nk'ukomoka mu mwami Dawidi, avyawe n'inkumi Mariya, inkumi yakomoka mu mwami Dawidi. Kandi mu yandi majambo yari inkumi ikomoka muri Isayi se wa Dawidi. Umumarayika mukuru Gaburiyeli ariko aravuga ku bijyanye na Yesu, yabwiye inkumi Mariya muri Luka mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa 30 kabandanya, yamubwiye uko gukurikira. Umumarayika aramubwira ati, ntacyo utinya Mariya, kukubwirirwa ubuntu n'Imana. Umve uzosama inda uvyare umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Ngaha turafise Yesu ari nka samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi. Kandi Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo w'indwi aratubwira ko afise urufunguzo rwa Dawidi. Nuko rero Yesu Kristo wenyene niwe ashobora kugurura urugi rw'ubwami bwa Dawidi, kugira ngo ubwo bwami bwa Dawidi bugarukanwe kuri iyi si hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, gutyo buganze ihanga ry'Abaheburayo n'ibindi bihugu byose. Integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham yaravuze mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, ubutumwa bwavugiwe muri Amerika ya ruguru. Aravuga ati, ku rupapuro rw'amajana 330 aravuga ati,
kandi nihinjira uwa nyuma mu batoranijwe bo mu mubiri wa Kristo, umwami wacu azoca agaragara, urufunguzo rwa Dawidi. Mbega Dawidi ntiyabaye umwami aganza Isirayeli yose? Mbega Yesu nawe si umwana wa Dawidi mu ntumbero y'uko azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi mu nganji y'imyaka 1000 akaganza akagaba iragi ryiwe? Yegome cyane. Urufunguzo rwa Dawidi rero bisigura ko Yesu nyene ari we azotanguza inganji y'imyaka 1000. Wa wundi umwe afise imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu azohagurutsa azure abiwe kugira ngo basangire nawe inganji ubwami bw'ubutungane bw'ubugororotsi ku isi. Rero uwufise urufunguzo rwa Dawidi arafise n'urufunguzo rw'ikuzimu n'urw'urupfu. Kandi nimba afise urufunguzo rw'urupfu n'urw'imva, rero arashobora gukora izuka ry'abo bose bapfiriye muri Kristo, kuko warafise imfunguzo. Kandi nimba afise imfunguzo, rero arashobora kugurura agasohora abo bose bapfuye mu buryo bufadika, akabasohora bakaza bari mu mubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Umwami Yesu Kristo yarasezeranye ko we azozura abo bose bamwizera bagiye. Ivyo Kristo yabivuze muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40. Kandi muri iki kigabane nyene cya 6 mu bindi bibanza naho nyene arabivuga. Aravuga ati, kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo, kuko iki arico Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo yasezeranye ko azozura abamwizera bagiye bapfuye? Avuga yuko bizoba ku munsi w'iherezo. Kubera iki? Ni gute we azozura abapfiriye muri Kristo? Ni kubera ko afise iki? Afise imfunguzo za kuzimu n'iza rupfu, afise imfunguzo z'imva n'urupfu. Nuko rero we arashobora kuzura abo bose bamwizera bamaze kugenda. Natwe bariho turi bazima ashobora kuduhindura, kandi azoduhindura, azoduha umubiri mushasha niyamara kuzura abapfiriye muri Kristo. Kandi kugira ngo Kristo ashireho ishusho n'urugero, ikigereranyo cy'izuka ry'abapfiriye muri Kristo ku munsi w'iherezo, turabona ko Kristo yazuye Lazaro amaze kumara iminsi 4 yarapfuye, kandi yari yaratanguye kunuka, umubiri wiwe wari wamaze gutangura kubora. Kandi ntacyo bitwaye kuba umubiri ufadika w'abatoranijwe n'Imana woba waramaze kubora, ntacyo bitwaye kuba woba waramaze guhinduka umunyota cyangwa imvu, kuko bamwe bamaze hafi imyaka 2,000, abandi imyaka 1,000, abandi nk'imyaka 500, abandi nk'imyaka 100, abandi imyaka 50, abandi imyaka 25. Harimo na bamwe bo muri twebwe bagiye, ariko ntacyo bitwaye igihe boba baramaze gupfa mu buryo bufadika. Abana b'Imana bamaze kugenda, ivyo ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye. Kristo arafise ubushobozi bwo kubazura bari mu mibiri ihoraho, kuko we arafise urufunguzo rw'urupfu n'urw'imva. Rero we niwe azokora iryo zuka, kandi icyo nicyo gituma yazuye Lazaro, amwerekana nk'ishusho n'urugero, ikigereranyo cy'ivyo azokorera abamwizera bagiye, abo we azozurira ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira 7. Lazaro yategerezwa kuzuka kugira ngo abe uwo mw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Naho Lazaro yari uwizera Yesu Kristo, kubera ko atanumwe wo mu bizera Yesu Kristo yari bwavuka ubugira kabiri, byari bikenewe ko haba kuvuka ubugira kabiri kugira ngo umuntu ashobore kuba uwo mu bwami bw'ijuru, kugira ngo umuntu ashobore
kwinjira mu bwami bw'ijuru ni ukuvuga yinjire mu ishengero rya Yesu Kristo, abo ugize ishengero rya Yesu Kristo. Hari hakenewe ko umuntu aronka ukuvuka ubwira kabiri nk'uko Kristo yabibwiye Nikodemo ati ni ukuri ndakubwira utavutse ubwira kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo yari yitwararitse iby'ubwami bw'Imana, aramubaza ati mbega ibyo bishoboka gute? Mbega umuntu amaze gusaza yosubira mu nda ya nyina akongera kuvuka? Yesu aramubwira ati ni ukuri ndakubwire utavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana cyangwa ngo aje mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri nacyo kiba ari umubiri, ikivyawe na mpwemu nacyo kiba ari mpwemu. Ntutangazwe nuko ndababwiye ntimurakwiye kuvuka ubwira kabiri. Birakenewe ko umuntu avuka ubwira kabiri kugira ngo abe uwo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi imbere y'urupfu n'izuka vya Kristo n'imbere y'ukuza kwa mpwemu yera ku munsi wa Pentekote ku bantu 120, imbere yaho nta muntu n'umwe, naho bari basanzwe arabizera Kristo, nta n'umwe wo muri bo yari bwavuka ubwira kabiri. Rero abo ntibari abo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ntibari bwavukire mu bwami bw'ijuru, ntibari bwavukire mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi Lazaro na Mariya na Marita naho barabizera Yesu Kristo, mw'uwo mwanya ntibari bwavuke. Rero kugeza mw'uwo mwanya ntibari bwabe abo mu bwami bw'ijuru, ntibari bwabe abo mu ishengero rya Yesu Kristo, kuko umuntu yinjira mu ishengero rya Yesu Kristo biciye mu kuvuga ubwira kabiri, yizeye Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera. Murabona ingene uwo mugambi w'Imana wose uciye bugufi woroshe, umugambi wo kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi iyo Lazaro atazugwa na Yesu Kristo muri ico gihe, mbega kuri Lazaro hari guca haba iki? Lazaro rero ntiyari kuzozukira ku munsi w'iherezo. Rero kugira ngo azozuke yari guca azuka muri iyo minsi, azukanye n'abera bose bo mu isezerano rya kera, bamwe bazukana na Kristo igihe Kristo yazuka. Ariko aho ntiyari guheza Lazaro ngo abe uwo mu ishengero rya Yesu Kristo, kuko abapfuye bazozuka bakaba bo mu ishengero rya Yesu Kristo, abacungwe n'amaraso ya Kristo. Turabona kwabo ari abo guhera ku munsi wa Pentekote kugeza ubu, abizeye Kristo bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka mpwemu wiwe yera. Kandi nimba imibiri yabo ifadika yarapfuye, bazozukira ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi, kandi bazozuka bari mu mibiri ihoraho. Kandi Lazaro, murabona, kugira ngo azukire ku munsi w'iherezo mu kimpumbi kigira indwi, muri iki gihe cyo twebwe turiko turabamwo, Kristo yategerezwa kubanza kumuzurira hariya, kugira ngo mu nyuma Lazaro abeho akandi gahe gatoya, hanyuma yinjire mu mugambi, mu nteguro y'ubucunguzi, yizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha by'iwe mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu wa Kristo, gutyo akaronka ukuvuka ubwira kabiri. Ivyo ntivyari bwabe muri Lazaro kugeza inyuma y'umunsi wa Pentekote. Guhera ku munsi wa Pentekote ukabandanya, we ashobora kuba yari umwe mu bari bari ngaho ku munsi wa Pentekote, bari kumwe na Marita na Mariya, bari kumwe kandi na Mariya wundi, inkumi Mariya, hamwe n'abandi bigishwa n'abandi bantu abizera Yesu. Umugwi w'abantu 120 bari bari ngaho muri uwo mwanya, no kuvuga ko bari abantu bazinduka cyane. Nibo bantu bari mu gikorane cyo mu gatondo, kandi Petero yari yatanguye kuvuga ubutumwa guhera hagati y'isaha 2 zo mu gatondo n'isaha 3, ariko aravuga ubutumwa bwiwe bwa mbere, ariko arinjira ku mugaragaro ikiringo cy'ubuntu, ariko rugurura urugi rw'ubuntu akoresheje urufunguzo Kristo yamuhaye, urufunguzo rwo guhishurirwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Rero turashobora kubona iri banga ry'urufunguzo. Murabona, urufunguzo naho rwoboneka ari akantu gatoya, rurashobora kugurura urugi runini cyane ku buryo umuntu wari we wese yoshobora gutangara. Murabona, woshobora kubona urugi runini cyane, wowe ukaba ufite urufunguzo ruto, akantu gato cyane, ariko wowe ukavuga
uti jewe ndafise icyo nokoresha nkugurura ubwo rugi kugira ngo twese dushobore kurengana twinjire. Umuntu uwo ari we wese adatahura icyo ari cy'urufunguzo yoshobora kwiyumvira ati kugira ngo umuntu yugurure ikintu kinini cyane hakenerwa ikindi kintu kandi gikomeye cyane. Ariko igikenerwa ni uko umuntu afise urufunguzo nyarwo rwagenewe urwo rugi, kandi Imana irafise urufunguzo rwa buri rugi. Ku rugi rw'ubwami bw'ijuru ari rwo Kristo, Imana irafise urufunguzo kandi yararushikirije Petero, kandi yaruguruye urwo rugi ku munsi wa Pentekoti, yugururira Abaheburayo. Hanyuma naho mu nzu ya Koroneliyo arugururira n'abanyamahanga, kandi hagumye hariko harinjira amamiliyoni y'ibiremwa abantu bo mu Baheburayo no mu banyamahanga binjira mu nzu y'Imana, kuko Kristo niwe rembo rija mu nzu y'Imana, mu rugo rw'Imana. Nimurabe urugi rwuguruwe, huguruwe urugi rw'inzu y'Imana kugira ngo inzu y'Imana yuzuremwo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi hari hakenewe urufunguzo. Rero ubu urufunguzo rwo kugurura inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo mu kugarukanwa k'ubwami bwa Dawidi. Kristo avuga yuko afise urwo rufunguzo, we arafise urwo rufunguzo, kandi ibyo bisigura ko we azokugurura akoresheje urwo rufunguzo, azokugurura iyo nganji y'imyaka 1000, kandi ibyo bibera mu kimombe cy'indwi. We azokugurura urwo rugi, kandi urwo rugi ni urugi rwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, kugira ngo hugurugwe urwo rugi, gugururirwe Abaheburayo, gugururirwe n'abanyamahanga abazokwinjirira mu urwo rugi, bakinjira mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Murabona ko Kristo ari we afise imfunguzo zose. Petero yaramuhaye urufunguzo kugira ngo binjire mu bwami bw'ijuru mu kiringo cy'ubuntu. Uko kwari ukwinjira mu bwami bw'ijuru. Ariko ubu naho kugira ngo twinjire mu nganji y'ubwiza y'Imana izokwimikwa ngaha ku isi, inganji ya Dawidi, hakenewe urufunguzo rwa Dawidi. Kandi nk'uko ubutumwa bwiza bwazanywe buvuye mu Baheburayo bukaza mu banyamahanga biciye muri Petero wari afise urufunguzo hamwe na Pawulo, ariwe yabaye intumwa ku banyamahanga. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo avuga yuko abanyamahanga nabo ko bazoshira ubutumwa bwiza Abaheburayo. Rero ubutumwa bwiza ubwo abanyamahanga bazoshira Abaheburayo ni ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bw'ubwami hamwe n'urugi rw'inganji y'Imana. Kugira ngo ubwo bwami bwimikwe ku isi, ubwo rugi rutegerezwa kugurugwa, urugi rw'ubwami bw'Imana miyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi ubwo rugi no kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi hariho urufunguzo. Rero nk'uko Petero yari afise urufunguzo rw'urugi rw'ubwami bw'ijuru kugira ngo binjire mu nzu y'Imana mu bwami bw'ijuru, kandi yaruguruye urwo rugi, urugi rw'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Nk'uko Abaheburayo bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga, Petero na Pawulo, abanyamahanga nabo bazobushira Abaheburayo, no kuvuga ibiti by'imyelayo 2, Mose na Eliya. Kandi muri ubwo bukozi hazoba hari urufunguzo rwa Dawidi ruriko rurakoreshwa, ruriko rurugurura urwo rugi rw'ubwami bw'Imana, urwo rugi rw'ubwami bwa Dawidi, kugira ngo Kristo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganze ihanga ry'Abaheburayo, ategeke n'ayandi mahanga yose. Uwunesha nk'uko Petero yanesheje aronse uko guhishurirwa kwa Kristo, ko kumenya Kristo we yari ari we mu kuza kwiwe kwa mbere, umwana w'Imana nzima. Kandi yaciye ahindurirwa izina, ahabwa izina rya Petero. Yari yitwa Simoni, aca aronka izina rya Petero.
rero turabona ko urufunguzo rwo kugurura iyo nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo ni urufunguzo rwande rwa Dawidi. Ubwo nirwo rufunguzo Kristo afise, kandi we azorukoresha biciye mu kugaragara kwiwe ko ku munsi w'iherezo, aho azoba ariko aragaragariza ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, kandi hazoba hagaragariye n'ubukozi bwa Yesu ku munsi w'iherezo. Rero mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Ni jewe munago wo ku gishyitsi cya Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe. Nimurabe ingene ngaha mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 yivuga. Rero uwatumwe warungitswe n'umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi, warungitswe n'umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi ari we Yesu Kristo. Uwo ni wazazanye uguhishurirwa ku munago wo ku gishyitsi cya Dawidi, kugira ngo Kristo aganze nk'umwana wa Dawidi, ategeke inganji y'imyaka igihumbi ari ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, ari izogarukanwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, nk'uko umumarayika mukuru Gaburiyeli yabwiye inkumi Mariya, aho avuga yuko se azomuha intebe ya sekuruza Dawidi, akaganza ibihe byose, akaganza ari ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Iyo ntebe y'ubwami izogarukanwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Icyo nicyo gituma Kristo ku munsi w'iherezo aza nk'umwana w'umuntu, kandi nk'umwana wa Dawidi. Mu kuza kwiwe kwa mbere we yaje nk'umwana w'umuntu, ni ukuvuga yaje nk'umuvugishwa. Iyo havuzwe ngo umwana w'umuntu, haba havuzwe umuvugishwa. Umwana w'umuntu ni izina ry'icyitiriro ry'umuvugishwa. Umwana w'umuntu ni umwana w'Imana mu kuza kwiwe kwa mbere. Mu kuza kwiwe kwa kabiri naho, amazina y'ivyitiriro ni umwana w'umuntu, ni umwana wa Dawidi, kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganze ihanga ry'Abaheburayo, aganze n'ayandi mahanga yose. Nk'umwana wa Dawidi, we ni samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi, kandi mu yandi majambo ni samuragwa w'ubwami bwa Dawidi ku ihanga ry'Abaheburayo. Nk'umwana wa Aburahamu, we ni samuragwa w'ubutaka bwose bwa Isirayeli hamwe n'abantu bose bo muri Isirayeli. Nk'umwana w'umuntu naho, we ni samuragwa w'umubumbe w'isi wose n'abawubaye ko bose, n'ibintu byose biri ku mubumbe w'isi. Rero hategerezwa kubaho urufunguzo kugira ngo Kristo yugurure iyo nganji, ubwo bwami, gutyo ubwo bwami butangure. Ubwo ni urufunguzo rwa Dawidi. Ubwo rufunguzo nibwo rukoreshwa muri iki gihe cya nyuma, kandi harugurwa uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, kandi harakogwa intangamarara y'inganji y'ubwiza ya Kristo. Abantu barategurwa ku bw'iyo nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi y'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Kandi icyo nicyo gituma munsi y'ikimatanijwe cy'indwi, ku iherezo ry'ikimatanijwe cy'indwi, haragera iherezo ry'ubwami bw'iyi si, haragera n'iherezo ry'inzavya, n'iherezo ry'ivyago, harashika n'iherezo ry'ikimatanijwe cy'indwi nacyo ubwacyo, n'iherezo ry'intangamarara y'inganji y'imyaka igihumbi. Kuko harabaho agahe gatoya k'intangamarara, hanyuma hagacaba ukwinjira mu mwuzuro mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi, inyuma y'akababaro gakomeye. Ariko imbere y'akababaro gakomeye habanza kubaho intangamarara y'inganji y'imyaka igihumbi, ahakorerwa igikorwa cyose gihwanye kijanye no kugarukanwa k'ubwami bwa Dawidi hagati mu ihanga ry'Abaheburayo no ku isi yose yiva ikagera. Kuko ubwami bwa Dawidi ubwo Kristo azoba aganje nk'umwami, ubwo bwami ntibuzotegeka ihanga ry'Abaheburayo gusa, ariko buzotegeka n'ibindi bihugu byose. Kuko ubwami bw'iyi si
buzohinduka ubw'umwami wacu. Niko bivugwa mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 15 ukabandanya. Haravuga hati, umumarayika w'indwi avuza inzamba, mu ijuru hakurikira amajwi arenga, ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu. Mbega buhinduka ubwande ubwami bw'isi nk'uko bivugwa ngaha? Ivyo biba havuze inzamba igira indwi, kandi inzamba igira indwi ivuzwa n'ibiti vy'imyelayo bibiri, ubukozi bwa Mose hamwe n'ubwa Eliya. Kandi inzamba igira indwi kw'ihanga ry'Abaheburayo nico kimwe n'ikimatanijwe c'indwi kw'ishengero ry'abanyamahanga. Mbega none ikimatanijwe c'indwi n'iki kw'ishengero ry'abanyamahanga? N'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi vyo nyene n'inzamba y'indwi kw'ihanga ry'Abaheburayo n'uguhishurirwa kumwe, n'uguhishurirwa kumwe ku banyamahanga no ku Baheburayo, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ico nico gituma hakenerwa urufunguzo rwa Dawidi kugira ngo hugurwe ugo rugi. Kristo niwe rugi kugira ngo hugurwe ugo rugi. Kristo, ukuza kwa kabiri kwa Kristo kugira ngo hugurwe urugi rw'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Iyo nganji ya Dawidi yasezeranywe kwizogarukanwa ngaha ku isi. Kandi byongeye, ivyo n'ubwami bw'Imana kuri uyu mubumbe w'isi, nk'uko Kristo yabivuze igihe yigisha abigishwa biwe gusenga babimusavye. Kimwe mu bintu we yabigishije gusenga basaba ukuza k'ubwami bw'Imana, bagira bati, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba no mu ijuru. Kandi mu nganji y'ubwiza ya Yesu Kristo nk'umwana wa Dawidi yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, ishaka ry'Imana rizokogwa ngaha ku isi, rizoshitswa. Buzoba ari ubwami buzokwigisha ubwoko bw'ibiremwa abantu ubumenyi bwo kumenya Imana nyene ububasha bwose, umuremyi w'amajuru n'isi. Ico nico gituma Habakuki ikigabane cya 2 umurongo wa 14 avuga ati, kandi isi izokuzura ubumenyi bwo kumenya icubahiro c'Uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. No kuvuga yuko isi izokuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Ni nk'uko isi yuzuye ubumenyi bwo kuza kwa mbere kwa Kristo biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu. Hari biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami, naho isi izokuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza aje kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganze ihanga ry'Abaheburayo, aganze n'ibindi bihugu byose. Rero turashobora kubona ko iyo izoba ari inganji y'Imana, ubwami bw'Imana bwimitswe ku isi munsi y'intwaro inganji ya Mesiya, inganji ya Kristo. Kandi Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 21 aravuga ati, uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. We yaricaranye na Se ku ntebe yiwe mu ijuru. Ubonaho mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 nihe Kristo, aho Kristo azokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. We rero yarasezeraniye uwunesha, yarasezeraniye intumwa izoba iri ku munsi w'iherezo ifise urufunguzo, iri kwirugurura urugi, kuko Kristo azoba ari muri iyo ntumwa agaragaye. Kandi Kristo arafise urufunguzo, kandi uko kugaragara kwa Kristo biciye muri iyo ntumwa, Kristo azokoresha urwo rufunguzo biciye muri iyo ntumwa, kandi azokugurura urwo rugi, urugi gukuza kwa kabiri kwa Kristo. Aje nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza kugira ngo twinjire muri iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Dutegerezwa kwinjira duciye mu rugi, kandi kugira ngo huguruke urwo rugi hategerezwa gukoreshwa urufunguzo, kandi ubwo ni urufunguzo rwa Dawidi.
icyo nicyo gituma Kristo mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, nicyo gituma ari we azokugurura urwo rugi, kandi we niwe azotangura iyo nganji y'imyaka 1000. Ubwami bw'iyi si buzohinduka ubw'umukundo wacu mwami Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko iyo umuntu aguze itongo, arariha ikiguzi cy'iryo tongo, hakandikwa icyanditswe ku izina ry'uwo muntu yaguze, hanyuma kikandikwa neza, kigasohoka cyanditswe, icyo cyanditswe ku izina ry'uwaguze. Kristo yaramaze kuriha ikiguzi, igiciro cy'ubucunguzi, ikiguzi cy'ibyaremwe byose. Nuko rero igitabo gihesha uburenganzira ni cyande, ni cya Kristo. Igitabo gihesha uburenganzira ku byaremwe byose, kandi kubera ko igitabo gihesha uburenganzira ku byaremwe byose ari cya Kristo, nk'uko iyo umuntu aguze itongo agasinya, agashyira umukono ku icyo cyanditswe, akariha igiguzi, igiciro, acaronka urufunguzo. Rero ubu Kristo arafise urufunguzo rwugurura iryo tongo ryose, ibyaremwe byose. Ibyo we yarihiye ikiguzi cy'ubucunguzi. Nuko rero we niwe mwene ibyaremwe byose, niwe biganza bigaba, kandi we niwe muri iki gihe cya nyuma azofata ibyaremwe byose, kandi azoganza, azotegeka kuri uyu mubumbe w'isi, aganze umubumbe w'isi wose n'abawubayeko bose, n'ibikoko biwuriko byose, n'ibiti byose biwuriko, n'ibintu byose bizoba bihari mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Kandi ibyo azotegezwa gukuraho azobikuraho. Ni nk'iyo umuntu aguze itongo hanyuma akavuga atariko ibi bintu ngaha sinshaka ko bigumaho, arabikuraho kuko aba ari we mwene iryo tongo. Kandi Kristo nawe yaravuze yuko urwamfu ruzotekerwa mu mikama, rugaterwa mu muriro. Kandi Kristo yaravuze ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizocibwa, kizorandugwa. Ibyo biri muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 15 umurongo wa 13, no muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 13 umurongo wa 30 kabandanya. Naho nyene aratubwira ku mugani w'ugwamfu n'uburo. Kristo yararishe ikiguzi cy'ubucunguzi cy'umubumbe w'isi n'ibyaremwe byose. Hanyuma rero we azokuraho ibyo adashaka ko biba ku mubumbe w'isi, kuko byose ni ibyiwe. Kandi muri iki gihe cya nyuma niho mu ijuru haza havuye igitabo gihesha uburenganzira cyanditswe mu mwuzuro, kuko iryo tongo, ibyaremwe byose byagumye biri mu matati, kuko Sekibi yagumye avuga yuko ari ibyiwe, kuko yarahenze Adamu na Eva hariya mu itanguriro, yarahejeje abiba uwo mugisha. Ariko igitabo gihesha uburenganzira cyagumye mu kuboko kw'Imana. Icyo ni igitabo kimatanishijwe udushasharandwi. Icyo nicyo gituma Kristo acyakira, agaheza akisubiza ibyiwe ku munsi w'iherezo. Rero turashobora kubona ibintu byose biri mu rufunguzo. Rero turashobora kubona ko Kristo ari we afise, atari urufunguzo gusa rw'ikuzimu n'urupfu, atari urufunguzo gusa rw'imva, urufunguzo rw'imva n'ikuzimu na rupfu, ahubwo ararafise n'urufunguzo rwa Dawidi. Nimurabe ingene muri Yesaya ikigabane cya 22 ingene naho nyene atubwira k'urwo rufunguzo. Ikigabane cya 22 umurongo wa 22 haratubwira uko gukurikira ati, kandi urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzorushira ku bitugu byiwe, kandi azokugurura ntihagire uwugara, azokugara ntihagire uwugurura. Hanyuma no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo w'indwi, Kristo ariko avuga yerekeza kuri ubu buvugishwa, ariyerekana nk'ufise urufunguzo rwa Dawidi, kuko
Kristo niwe nyene yashushanyirijwe ngaha muri iki gisomwa cyo mu isezerano rya kera. Kandi iyo bivuzwe yuko afise urufunguzo rw'inzu ya Dawidi, ni kubera ko we ari umutware azoganza ku nzu ya Dawidi nk'umutware, kandi azoganza ihanga ry'Abaheburayo bose, aganze n'umubumbe w'isi wose, aganze n'ibiremwa abantu bose iyo bava bakagera. Kandi uwo ni umukundo wacu umwami Yesu Kristo, kandi Imana ishimwe kuba we ari we afise urwo rufunguzo. Uwera, uw'ukuri, uwufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura, aravuga ibi. Kandi urwo rufunguzo arufise ku bitugu vyiwe. Ivyo bishushanya ko we ari we yugurura ntihagire uwugara, kandi bishushanya ko we ari we azoganza mu nganji y'imyaka 1000. Ico nico gituma kandi n'umuvugishwa Yesaya mu kigabane c'9, cyo gituma na Yesaya atubwira ku murongo wa 6 ati, kuko umwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Ubutware ku bitugu vyiwe, ubwo ni urufunguzo rwa Dawidi ku bitugu vyiwe. Ubutware, kuko we n'umutware azoganza ihanga ry'Abaheburayo, akaganza ari ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye n'ukugororoka uhereye none ugashyitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene n'ingabo uzobishitsa ivyo. Rero murabona ko bivuga yuko azokwicara ku ntebe yande ya Dawidi, kuko we niwe afise ubutware ku bitugu vyiwe, afise urufunguzo rwa Dawidi ku bitugu vyiwe. Turabonye rero uwo ari we, uwufise urufunguzo rwa Dawidi. Turabonye kandi uwufise urufunguzo rw'ikuzimu n'urw'urupfu. Rero nimwitegeze mu byahishuriwe Yohana, nimurabe, turabe. Ico nico gituma Kristo aduhamagara kandi akadusohora, akadukura mu vyara vy'umwansi, akadushira ahantu mu bibanza vyo mwijuru muri Kristo Yesu, kuko warafise urufunguzo rwa kuzimu, kandi aradukura mu bubasha bw'umwansi umubi. Ubu naho mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 20 haravuga hati, mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe, afata ca gisato nico yanzoka ya mbere, nico mugwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000, agikorera ikuzimu, arahadadira, ashyirako ikimenyetso kikirumya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka 1000 aho izoshirira. Niyashira gikwiye kuzobohogwa ngo kimare igihe gito. Rero murabona ingene uyu mumarayika ari we afise urufunguzo rw'ikuzimu, arugurura, agakororera Sekibi ikuzimu. Aho rero duca tuba mu nganji y'imyaka 1000, Sekibi atari ko aragorana ku isi, kuko Sekibi mu nganji y'imyaka 1000 nta bubasha na bumwe azoba afise ku bantu, kuko ku isi ntibazoba bariko barabaho igikoko canke igishushanyo c'igikoko canke abo co cari carahenze, kuko umuriro ruhonyanganda uzoba warabaturiye. Kandi Sekibi ntazoba afise abo ahenda, kandi kubera ko isi izokuzura ubumenyi bwo kumenya icubahiro c'Uhoraho, icubahiro c'Imana, abantu bazoba ari abantu bazi umugambi integuro y'Imana. Sekibi rero ntazoshobora kubahenda, kubazimiza.
rero nimwitegereze ingene Kristo akoresha neza rwaba urufunguzo rw'ikuzimu n'urufunguzo rw'urupfu ndetse n'urufunguzo rwa Dawidi, kandi byongeye arakoresha neza n'urufunguzo rw'ubwami bw'ijuru ariko yashyize mu maboko ya Petero, araheza asiga Petero, amusiga mpwemu yera, kandi biciye muri Petero mpwemu yera yaruguruye urugi rw'ubwami bw'ijuru kubw'ikiringo cy'ubuntu, kugira ngo amamiliyoni y'ibiremwa abantu baze barinjira uva mu gihe ujya mu kindi, binjire mu bwami bw'ijuru, baheze baba bagize ishingiro rya Yesu Kristo. Gutyo nyene rero we arafise n'urufunguzo rwa Dawidi kugira ngo yugurure ubwo bwami bwa Dawidi, kugira ngo yugurure iki kiringo cy'ubwami, kugira ngo amamiliyoni y'ibiremwa abantu binjire mu iyo nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Turabonye iri banga ry'umwana w'umuntu, uwufise imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu. Icyo nicyo gituma we azoshobora kuzura abapfiriye muri Kristo, kuko warafise imfunguzo z'urupfu. Arashobora gukura mu rupfu abo bose bagiye, kandi akabaha umubiri uhoraho. Turafise umukiza, umucunguzi, Yesu Kristo umwami wacu. Uwo ni wafise imfunguzo zose zikenewe kugira ngo we yugurure urugi rw'imigisha yo mu ijuru kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe y'umukunda wacu mwami Yesu Kristo, umwana w'umuntu afise imfunguzo za kuzimu n'iz'urupfu. Ese imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba we azura abapfuiriye muri Kristo, yuzuza igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, aduhindure natwe twese, atujyane mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibahezagire kandi mwese mugire ijoro ryiza.